Haleluya. Uyu mwanya ndashoboye kwigisha. Imana ishimwe. Muri iyi minsi itatu turangije y'amasengesho twari tumazemo igihe. Reko ndabigisha amwe mu mabanga Dawidi yakoresha kugira ashobore kureyisisa, ashobore kuba Dawidi ujya tuzi. Dawidi yabaye umuntu adasanzwe bivanye n'ivyo Imana yamukoresheje, ku buryo Dawidi biragoye ko uvuga iby'ubutumwa bwiza ntumuvuge, biragoye. Agaruka mu kanwa k'aba predikatere benshi, ibikorwa Imana yamukoresheje bigaruka cyane, henshi cyane, ku buryo hari n'amareverasi atandukanye yagiye aratanga, agenda agaruka mbere no mu isezerano rishasha. Uno munsi ndagiye gushimangira ngaho, mugabo nibaza ko ntaza kuvuga ibintu byinshi cyane gose. Nibaza ko tuza gufata umwanya munini wa pratique cyane gusumba kuvuga. Nibaza ko tuza gufata umwanya ukomeye cyane wo gusenga inyuma yo kwigisha. Amen. Ndagiye gusubira kuvuga kandi ubushobozi buri mu kwimenya wewe, kumenya ivyo twizigizwa no guhamagara kwayo, kumenya ivy'Imana yatugize. Ariko kandi ndaza kuvuga no gukoresha autorite, ngene bakoresha autorite. Iyo Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya, kenshi ndumvamwe ibintu bibiri bikomeye. Kimwe, harimo kutamenya, kutimenya bifatanye no kutimenya. Ariko kandi harimo kutamenya bifatanye no kutamenya agaciro k'amajambo ava mu kanwa kacu. Iyo bavuze kutamenya, ngomba ndabizaye muri uruhande kutamenya cyane cyane iby'abana b'Imana bakwiye kuvuga. Muri iyi minsi tuko turiga amabanga y'ivy'imhemu afatanye cyane cyane no kumenya gukoresha uyu muntu wa Imana yaduhaye, kumenya ivyo uvuga n'ivyo utavuga nk'umwana w'Imana. Kuko uwanze uvyumve, ntitwageneye kuvuga ibyo ari byo byose, ntitwageneye kuvuga ibihari byose, ntitwageneye kuvuga ibyo tubona byose, ntitwageneye no kuvuga ibyo twiyumvamo byose, ntitwageneye kuvuga amakuru yose ariko aravugwa. Ati pastor, none kubera iki? Ni kubera ko akanwa kacu karatandukanye n'akabandi. Akanwa k'umwana w'Imana karasizwe. Vuga ati akanwa kanje karasizwe cyane. Vuga ati akanwa kanje karasizwe. Akanwa k'abana b'Imana karasizwe. Rero uko gusigwa kwako, iyo tuvuga ibintu surtout, reka mbere ndeke kuvuga kwikota imwe canke ine gusa, iyo tuvuga ibintu vyaba bibi canke vyiza, bitugira kingaruka. Bivanye rero n'ivyo twavuze, bishe kutugira kingaruka mbi cye bikatugira kingaruka nziza. Iyo tuvuga amajambo tuyatumbereje ku buzima bwacu, ivyo tuvuga bishoboye kugira ingaruka mbi canke nziza ku buzima bwacu. Iyo tuvuga amajambo tuyatumbereza ku bintu, haba ivyo turiko turakora, haba ingorane turiko turacamwo, haba ibihe umuntu ashoboye gucamwo, ayo majambo turiko turavuga agira ingaruka mbi canke nziza. Nta jambo nari mu mwana w'Imana avuze rigenda uko nyene. Ijambo ryose uvuze, iryo jambo rigira ubushobozi bubi canke bwiza. Rero rimwe na rimwe igihe tuvyita gufyina, igihe tuvyita joke, gufyina, kuvuga sinzi, gupfa kuvuga nyene utwenza canke wifyinira. Muga abantu b'Imana mwumve ko isi imwe mu nitahura ijambo umuntu yavuze afyina canke yavuze ari seriye. Mwisi imwe mu nta joke ibayo. Mwisi imwe mu ijambo ryose barifata nka nkama bakarishitsa uko rivuga.
rero nicyo gituma kimwe mu bintu dubwirizwa gukorera ko kandi cyane muri iyi nzira turiko turizerera umwaka w'agakiza hamwe n'amahirwe mashasha muri kuno kwezi kwa kabiri, utegerezwa kwiga kuvuga. Rimwe na rimwe hari amashuri atandukanye twiga, mugabo ishure ryose wize ridahinduye ingene uvuga, iryo shure mu vy'impwemu ntiryagufashije ikintu kinini. Ibintu byose twokwiga, yaba amasermo atandukanye twiga ngaha, yaba ibintu twumviriza aha canke hariya, bitariko birahindura uburyo uvuga n'uburyo wiyumvira, ivyo bintu nta impact biriko birakugirako. Umuntu atarahindura ingene avuga ntashoboye no guhindura n'ingene abayeho. Nicyo gituma bisaba ko muri kino gihe, muri iyi periodi turimo ngaha, utahura ubushobozi bw'amajambo tuvuga na impact bigira kuri twebwe. Ibi rero nivyo ngiye kuganiriza kugira ndabe ko Imana idushoboje twokosora ingene tuvuga, tukagosora ivyo tuvuga naho tubivugira, kuko ubuzima bwacu bwa benshi buri mu kaga, apana kubera ivyo Satani ariko arakora, kubera ko Satani ahubwo yaronse ubushobozi bwo kwinjira mu buzima bwabo kubera yugururiwe n'amajambo bavuga ku buzima bwabo. Nicyo gituma umuntu wese karankurike, wagize amahirwe kunyumviriza uno munsi, wagize amahirwe kuko ivyo ngiye kuganiriza niyo wagira andi mahirwe ya kabiri yo kubishira mu ngiro, bizohindura ubuzima bwawe mu buryo budasanzwe. Amen. Rero nagomba mbanze ndababwira to identite yacu mu isi y'imwemu. Identite yacu mu isi y'imwemu. Wewe witwa gute mu isi y'imwemu? Amen. Nagumye mvuga cyane isi y'imwemu, nibaza ko umuntu wese ari anamaze gutahura ko hari ico twita isi y'ibifadika cyangwa isi y'umubiri, le monde physique, ni isi y'ibifadika. Mugabo apari y'isi y'ibifadika hari yindi si y'imwemu. Iyi si y'ibifadika turiga ama principe atandukanye yo kuba kuri inosi, mugabo hake cyane turonka abantu batwigisha ivyerekeye isi bidafadika, iyi si y'imwemu. Alors kutamenya rero isi y'imwemu, turi ivyaremwe bishasha, turi ivyaremwe vy'imwemu, niko gupfa nyene, niko kutamenya, niko kunanigwa, kuko ubwacu turi biremwa vy'imwemu. Ahantu hambere tuba singaha mu mubiri, ahantu hambere tuba ni mu bitaboneka. Burya wewe uriho mu isi itaboneka. Nicyo gituma iyo utamenye rero ingene ufunctiona mu isi itaboneka, mbere n'ivyo twita intambara n'abansi bacu, burya vyinshi bikomeye bifise aho bikomoka. Bikomoka hehe? Bikomoka mu bitaboneka. Ibitugwanya ico biri kunze kwita abasi bacu, hariho abasi b'umubiri mugabo bakoreshwa cyane cyane n'abasi b'imwemu. Nicyo gituma iyo bewe ivyerekeye isi y'imwemu ureshuwe ivyerekeye ubuzima bwa Kristo utaranatangura. Nicyo gituma ngomba kugufasha kugira ngo utahure le monde spirituel ingene ikora, hama umaze gutahura le monde spirituel ingene ikora, ushobore kuganza dans le monde spirituel. Haleluya. Rero saba umusomyi afashe asomere icete cya mbere Petero yanditse, igice cya kabiri umurongo waho w'icenda. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Vuga ati turi ubwoko. Turi ubwoko. Iri ni jambo ry'Imana rivuze kuri we. Vuga ati turi ubwoko bwatoranijwe. Mukoranije kuba abami n'abaherezi. Mwatoranirijwe, mu yindi mvugo, mwatoranirijwe kuba abami n'abaherezi. Vuga ati ndumwami n'umuherezi. Cyane vuga ati ndumwami n'umuherezi. Bandanya. Muri hanga gera. Jemsa. Muri hanga gera. Vuga ati ndi hanga gera. Vuga ati turi hanga gera. Abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije. Abantu bashiriweho kuba inyegu Imana yiharije.
kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye. Ndagikunda ngo kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Iyaduhamagaye ifise ishimwe, ifise ibintu vyiza biri kuri yo. Muga ngo twebwe twahamagariwe gukwiza ishimwe ry'aduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikadushitsa mu muco wayo utangaje. Now cyane cyane ndagomba mpagaraye cyane ku murongo w'9 havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranirijwe kuba abami. Nshaka guhagarara kuri aka kantu, vuga ati dukoranirijwe kuba abami, vuga ati dukoranirijwe kuba abami. Hano hantu hari amatopic menshi muri uyu murongo, hari ibintu byinshi byo kwigisha. Twogwigisha yavuze ngo dukoranijwe kuba abami, twogwigisha kuvuga ngo dukoranijwe kuba abaherezi, twogwigisha kuvuga ati dukoranijwe kuba ihanga ryera, twokwigishwa kuvuga ati dukoranije kuba abantu bashiriweho kuba inyegu yiwe, twokwigisha ivyerekeye kuba inyegu yiwe. Mbwa uyu mwanya ngomba mvuge ivyerekeye kuba abami. Amen. Kubera ndiko ndigisha ivy'ama autorité spirituelle, ifu gutahura icarico iyo Bibiliya ivuze ngo turabami n'abaherezi. Amen. Reka dufate umunota umwe twatura ijambo rimwe ryonyene tuguma tuvuga ati turabami, ndumwami 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 umunota wose, ndumwami ndumwami. Rindira ndagufasha. Atura ati ndumwami, cyane uti ndumwami, sumbya ngaho vuga ati ndumwami, vuga ati ndumwami ndumwami mw'izina rya Yesu, ndumwami mw'izina rya Yesu, ndumwami mw'izina rya Yesu, ndumwami mw'izina rya Yesu. Alors bana Imana mwibaze umuntu atigeze umuderege na rimwe no mu ishuri, Bibiliya ikamubwira ngo uri umwami wewe. Umuntu atigeze aba ikintu na kimwe mu bijanye na autorité ngaha kwisi, mbwa akivuka ubwa kabiri ijambo ry'Imana kace rimwemeza akamubwira ngo wewe uri umwami. Umuntu atigeze abaho na neza, Imana ikakimubwira ngo wewe uri umwami. Alors mbega ibi bisigura iki? Mbega bisigura ko tuganje hano muri nosi? Oya, niturabami b'u Burundi, igihugu gifise abagitwara, ugahaguruka ukavuga ngo ndumwami w'iki gihugu uzoja ku mpimba. Amen. Niturabami b'isi boneka, niturabami b'amakartier, niturabami b'ibintu kanaka biboneka gutya. Iyo Bibiliya ivuga ngo turabami, ndashaka ko twiga gutahura ijambo ry'Imana mu buryo bw'impemu gusumba mu buryo bw'umubiri. Bibiliya itubwiye ngo turabami nirikiratu iratudekriva nk'abami muri iyi si boneka. Turabami mu bitaboneka, turabami mw'isi itaboneka. Hari ikindi gihugu atari Burundi cyitwa igihugu cy'impemu. Icyo gihugu cy'impemu naho hari ama autorité. Rero muri icyo gihugu twebwe nituri banyarucari, ishengera abana b'Imana nituri banyarucari. Ifoko mwumva ikibanza intebe yacu ahantu twashizwe mu bwami bw'impemu. Abana b'Imana n'abami mu bwami bw'impemu, amajambo yacu sayasanzwe mu bwami bw'impemu. Mwumve ko sitwe turiyo twenyene muri ico kintu cyitwa isi y'impemu. Hariyo amaetre spirituel menshi, hari vyaremwe bitandukanye vy'impemu biriyo, kandi ivyo vyaremwe navyo bifise autorité kanaka. Mbwa twebwe muri ubwo bwami bw'impemu ndiko ndavuga, ishengera abana b'Imana turiyo turabami. Surivuga ati ndumwami 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 ndumwami. Haleluya. Munyemere ntange igicapo kugira ngo nigishe. Umuntu ushaka yari engineer mugabo murayicaye kuri, urashaka gushikina byihuse. Karibu. Ngo nawe muze hajya imbere.
protocole ngwino. Ngo nawe Engineer hagarara, shaka kwigisha, hagarara inyuma yiwe. Ngo nawe nga amen. Mwisi mwemu hari ivyaremwe bitandukanye. Ibi vyose ni vyaremwe biri mwisi mwemu. Na karori ndiko ndatanga. Muga mwisi mwemu ibintu biriyo ntibingana, ntibinganya autorite, ntibingana, reka nkoresha ijambo ry'ikirundi, ntibinganya ububasha. Ubushobozi bifise ntibingana. Hariho urutonde rufatanye n'ubukuru. Mwisi nkemu hariyo ikiremwa kimwe, pa ikiremwa, hariyo umwami ataremwe yitwa Imana. Imana iri mwisi itaboneka. Iyo rero niyo nagerageje kugereranya na Engineer Jide. Ni Imana. Na mukomeye mashi na karorero mo frere we nuri Imana nakoro nanze kugira nonza kwita satani ntimwave mwiyaza ngo nawe nyine abaye satani na karorero. Hanyuma musi yiwe bona mana mwisi nkemu Imana iravuga rikijana. Nisho bisigura kuba kuri haya mbere yo hejuru. Imana ni proposa ivuze ivivuze ishinga itegeko. Haleluya. Imana ivuze mwisi taboneka igashinga ikintu, uwo mwanya nyene gishinze, uwo mwanya nyene kiba kibaye. Kubera iki? Bifatanye n'iciri nuko iri hejuru ya vyose ni Imana. Mugabo mwisi nkemu nyene, muri isi taboneka nyene, hariho ikindi kintu, izindi nkemu nazo zifise ububasha kandi bukomeye. Reka uyu mubona ngaha arepresente abamarayika bose bari kuri hayindi ya kabiri. Arepresente abamarayika bose. Abamarayika nabo baratandukanye mu bubasha. Ubundi ntiyari kuba wenyene, yari kuba ari mu imico itandukanye y'abamarayika, bivanye n'icyo umumarayika umwe wese ari na autorité afise. Mbwa ivyo sinashimye kubijamo. Mbwa dufatire kwa represence uyu impemu zose z'abamarayika ziri kuri hayindi ikurikira ya kabiri. Nazo zifise ububasha buhambaye. Bani mana umumarayika afise ububasha nk'ubu kwigaragaza umumarayika gutya. Aha nta muntu umwe muri twebwe yose gara yicaye. Twese two kwisanga hasi. Bafise ububasha butangaje buteye n'ubwoba. Mugabo kandi nashize uwundi muntu inyuma yiwe. Uyu nawe arepresence izindi mpemu z'abamarayika bakorotse, bakuwe mu ijuru hamwe n'abadayimoni na Satani bose bakorera umwijima. Mufre na karorero nujya si Imana, nuyu si Imana, nawe nuri Satani. Mga arepresence Satani n'abakozi biwe bose uko bangana ari ngaho. Nabo bafise ububasha. Hanyuma uyu arepresence ikiremwa. Bo kuraha Satani ntangana n'umudayimoni mu vyerekeye ububasha. No. Satani afise ubushobozi kanaka bwo hejuru cyane mu bijyanye n'isi nkemu y'umwijima siritu. Hama hariho n'izindi nkemu zikomeye gose.
icyo Bibiliya yita amaprincipote, les autorités, les puissances, ni zindi mpemu zikomeye zihambaye, mbwa ntiriwe ndadetaya, mbwa natanze umurepresenta umwe aziserukira. Hama kuri haya nyuma ishoboka hari ikiremwa cyitwa umuntu. Umuntu asanzwe icyo barita Rome animal, nibisigwa ngo n'umuntu ataravuka bwa kabiri yakoze icyaha hamara koroka ava mu bwiza bw'Imana. Iyo birivuze ngo bose bakoze icyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, mwumve ibyo ari byo. Ubundi igihe Imana yaremye umuntu, Bibiliya ivuga ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo ase nayo. Mu yandi majambo, mu vyerekeye ubasha n'ubushobozi ase nayo, niwo mugambi Imana yashaka. Mugabe igihe umuntu yakora icyaha yaravuye mu bwiza bw'Imana, acakorokera apana kuri nivo y'abamarayika, apana kuri nivo ya Satani, akorokera kuri nivo ya mbere ya nyuma yo hasi. Icyo gituma ubuzima bw'abantu, abantu hasanzwe bano Imana bari ahantu atana kimwe yokora imwemi yari yose ishuwe kumudetruiza umwanya wose ishakiye. Icyo gituma ushuwe kubona akadayimoni gasanzwe kose wobwira ijambo rimwe kakiruka, muga gashobora guturatuza umuntu w'umugabo kakamuparariza kakamuhindura n'umusazi akirukanga mu ibarabara. Ubundi ibi bavyita ingaruka y'icyaha. Icyaha cyazanye umuntu kuri ha inferieur ya mbere ishoboka yo hasi. Umuntu adafite Yesu Kristo mu buzima bwiwe ari hasi cyane. Imwemi iyo yo yose imufise ko ububasha bwo kumugira ikintu cyari cyo cyose kiretse atabawe n'undi muntu w'Imana. Amen. Mugare yo muri uru rukurikirane mubona ngize mwese murabona ko atakibanza cy'abakristo nashizemo. Kubera ko atacu nashizemo ni kubera umukristo arafise ahari ngomba kubabwira kuvyerekeye urutonde mw'isi impemu rw'ama autorite. Umukristo imbere yuko witwa umukristo, imbere yuko witwa umwana w'Imana, ngahantu wari ku rugezo rwa mbere rwa nyuma go hasi. Mugabo Bibiliya itubwira ikintu gikomeye cyane cyabaye, ivuga ngo abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo kuvyagwa n'Imana. Umvirize. Abana b'Imana nabahawe ububasha bwo kuvyagwa nayo. Twara abantu basanzwe kuri nivo ya nyuma yo hasi. Hama Imana iratuvyara, nicyo bita kugirirwa ubuntu, nta buntu usumba ubu. Imana iratuvyara biciye mu kwizera. Hama biritubwira ngo ducika abana. Ntitwabaye abamarayika, twabaye abana. Mwumvirize icyo uri wewe, nturi umumarayika, uri umwana. Kuba umwana ntibigushira kuri iyi haya y'abamarayika. Kuba umwana ntibigushira kuri iyi haya y'abadayimoni. Kuba umwana ntibikugumiza kuri iyi haya y'abantu. Kuba umwana bigukura mu bantu bikakuzana ku Mana. Ndakubwira icyo bisigura. Bibiliya ivuga ngo muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako. Igihe wavuka bwa kabiri ukakira mpemu yera, warahawe ubushobozi. Mbwa ikibazo nakubaza, ubushobozi twahawe n'ubwande bukomokaye? Mbega twaba twahawe ubushobozi bw'umumarayika? Mbega twaba twahawe ubushobozi bw'abadayimoni? Mbega twaba twahawe ubushobozi bw'abantu? Bibiliya tubwira ubushobozi twahawe ubwo ari bwo. Itubwira ngo twahawe ubushobozi bw'Imana nyene. Sindiko ndavuga Imana peti, Imana kadogo. Ndiko ndavuga Imana nyene yaremye isi n'ijuru. Yaratwinjuje ko iduha ubushobozi bwayo. Vuga ati narahawe ubushobozi bw'Imana. Bana icyo ngomba kugufasha, ngomba kukugira umuntu adasanzwe mu isi nkemu.
ngomba ugendane confidence na autorite mu bijanye n'isi mpemu. Iyo utabitahura umudayimoni azogusira ibanga kandi uri hejuru yiwe. Iyo utabitahura urabona ko abadayimoni bashize kuri ha ya gatatu inyuma gose, bazoza bagucinyiza uri umwana w'Imana, bakugira icyo bashaka, bagutwara aho bagomba, bakwita icyo bagomba ko witwa. Mugabo nicyo gituma birivuga ngo abantu b'Imana bishwe no kutamenya icyo batazi n'ikihe. Icyo batazi ni impinduka yabaye y'uwari inyuma yazanywe imbere, ni impinduka yabaye y'uwari afite akameremere k'umuntu ahabwa akameremere k'Imana, ni impinduka yabaye y'uwari afite ubushobozi bw'abantu ahabwa ubushobozi bw'Imana, akugwa inyuma azanywe imbere. Amen. Somera 1 Corinthiens 6:17. Nkurikirane kuko tugiye kubomora ibintu. Ntushye kubomora ibintu ufise mentalite y'umuja. Umviriza. Ariko uwimatanije n'umwami wacu aba abaye impemu. Abantu bimatanije na Yesu bavuge amen. Abantu bari muri iki kibanza bimatanije na Yesu bavuge amen nini? Aro kwimatanya na Yesu si dini, sukuza gusengera muri AMC. Kwimatanya na Yesu ndakubwira icyo bisigura. Wari umuntu wumva ubutumwa bwiza, hama urizera, urakira pani nyigisho, wakira Kristo. Aro kwakira Kristo umviriza icyo byakugize. Bibiri ivuze ngo kwimatanya n'umwami wacu Yesu Kristo vyaduhaye impemu imwe. Nande vuga ati mfise impemu imwe na Kristo. Aro impemu mwisi impemu uyu engineer ntagaragara nk'urugabo ruvyibushe gutya, agaragara bivanye n'ingene impemu yiwiri. Burya namubona aya mataye sinayerekanye mu buryo bw'umubiri, sibyo nashaka kukwerekana. Iyo bane gushobora gushushanya ibi bintu mu buryo bw'impemu nivyo nari gushushanya. Mbwa aya mataye mu yabone gutya nyene mwisi taboneka. Burya rero mwisi taboneka umwana w'Imana impemu yiwe. Bibiliya itubwiye ngo ni impemu y'umwami wacu Yesu Kristo, ni impemu y'Imana. Igihe wamatana na Kristo ivyo vyagwaye gucika impemu imwe nawe. Aro ivyo bisigura iki? Ivyo bisigura ngo vyakuzanye kuri ha yo hejuru ya mbere ishoboka muri yo sitaboneka. Amen. Mbega vyakugize Imana? Oya, ku Mana wowe uri umuntu. Amen. Mugabo Imana hari ikintu yagukoreye. Imana yaguhaye impemu yayo. Imana ishimwe. Nk'ubu Derike avyaye umwana, uwo mwana si Derike, mugo uwo mwana afise akameremere ka Derike. N'abantu babiri bariho, hariho Imana bo akarore kuri ibintu nimvuze. Hariho umuntu yitwa se, hakabaho n'umwana yahawe ubuzima na se. Mugabo rero nkamwe hari akayabu Derike atunze mu nzu, karafise akameremere atoyaye ndaca inkoni akayabu karafise akameremere. Hari imbeba mu nzu irafise akameremere, hari igiti giteye mu rugo kirafise akameremere. Muga n'umwana nawe ari mu bintu bitunzwe muri iyo nzu, muga nawe nyene afise akameremere. Muga ntibingana. Igituma bitangana si kubera cyo kigendesha amaguru abiri kindi kagendesha amaguru ane, ni kubera umwe n'umwana yavuye muri se, ikindi naco ni gitungwa kibaye ngaho. Haleluya. Alo mu bijanye n'ama autorite, igihe se wiwe adereze umwana ati ganza ivyo ngaho igihe haye ubasha umwana wiwe ati tegeka ivyo ngaho, ndakubwira uyu mwana akabitegetse ntabereye fideli se wiwe, ntabaye umwana mwiza kuri se. Ibintu akakayabo kagiye kakamena amasahani mu kabati kakaja mu gitanda, umuntu agashira ku rutonde
kabuza umuntu akibuza ko gafite akameremere kari hasi, kabuza umuntu akibuza ati wewe naho uba ngaha, naho uri ngaha, wewe ntufite akameremere ka papa, wowe uri umuntu wowe uri ikintu gisanzwe, je ndi umwana wa papa, naho yoba acumbagira. Ikibazo kuba yaramuvyaye, sinzi ko ari abantu banyumva ngaha, kuba yavyawe na se bimubasha gusumba ikindi kintu cyose. Hama ndabibuze, kiretse data yaremwe, bamba ataremwe, ibisigaye vyose vyararemwe. Ibindi bintu vyose vyararemwe, kiretse ibi bitaremwe. Ibi vyaremwe nako, uyu ntiyaremwe. Rero twebwe twahawe impwemu ya data iri hejuru y'izindi mpwemu zose, kuko impwemu twahawe niri kuri haye abamarayika bararemwe. Twe twahawe impwemu ya data itaremwe. Haleluya. Iyo tuvuga Bibiliya itubwiye ngo, musubize wa murongo wa 1 Pierre 2:9. Ariko mweho ntimwumva ko badutandukanya n'abandi. Iyi mvugo ntiwumva ko ari imvugo kudutandukanya. Ariko mweho muri ubwoko bugize iki? Mugize iki? Si ibyo gusa, mukoranirijwe kuba abami. Mukoranirijwe kuba abami. Mwisi itaboneka, ndagomba mbane ndagufutemwo nyarucari. We nuri nyarucari mwisi itaboneka. Wewe nuri umushumba mwisi itaboneka. We ni umu esclave hajya. Wewe uri umwami. Ikivyo ubuherezi ndabireke ko sivyo ngomba mvuge. Wewe hajya uri umwami. Wewe vuga ati ndi umwami, ndi umwami. Ibi rero nibifatanye ngo wambara uku, ujuku, ubaha, nibifatanye n'ivyo. Bifatanye n'akameremere kakuvyaye, bifatanye n'uko uri umwana w'Imana. Umwami atazi ko ari umwami ni umuntu asanzwe. Umwami atazi ko ari umwami ni umuntu asanzwe. Ukure niko ibintu biza bikadukandagira, bikagusambura, bikakwica, bikakumerera nabi, ukagumurira, ukaguma utakamba, ukaguma uzazaniwe. Mugabo naje gusubiza abami mu ntebe zabo. Ngomba subiza abami mu kibanza cyabo. Ngomba subize abami umwambaro wabo w'ubwami. Mugaruke mu kibanza cyanyu, hama muganze mwisi itaboneka. Tubakomera amashiriro bicara. Twaturiye hamwe ati sindi umuntu asanzwe. Bivuge nk'abantu, vuga ati sindi umuntu asanzwe. Vuga ati sindi umuntu asanzwe. Haleluya. Somera undi murongo Musiguzi 8:4. Musiguzi 8:4. Kuko ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Kuko ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Kandi ninde yo mubaza ati cukora ni giki? Kandi umwami nta umubaza ngo icukora ni giki. Abami bari ngaho bambwira amen. Okay. Ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Ifo kugifata. Mugabo rero bavuze ngo ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Rifise ububasha he kuki? Kubiki? Ijambo ry'umwami, iyo tuvuze umwami ujya asanzwe, ijambo ryiwe rifise ububasha
ku gihugu ciwe cyose ingene kingana. Kandi ububasha bw'umwami burya nibuhagaze ku gisirikare afise. Ububasha bw'umwami nibuhagaze kuri taye yiwe, avyibuha yonda bamuremura bamugufi, atunga cyangwa adatunga. Ububasha bw'umwami nibuhagaze kuri ivyo. Ububasha bw'umwami buhagaze mu ijambo riva mu kanwa kiwe. Umwami avuze ngo mufate, ntibamubaza ngo tumufatire iki. Nicyo bisigura. Avuze ngo mufate, ubwo nyene igisirikare cyangwa igipolisi ciwe kica kigenda kigafata uwo muntu, kubera ijambo ry'umwami rifise ububasha. Kandi mwumve ntibavuze ijambo rya perezida, kuko perezida n'umwami n'abantu babiri batandukanye. Umwami n'umuntu yari yahawe ububasha bwose, ku buryo umwami ashaka kukwica kwica, ashaka gutwara umugore yamugutwara, ashaka gutwara ivyawe byose yabitwara. Avuze ati genda munzanire inka z'urya muntu zose bacu bamuzanira. Akubwiye ati genda urya muntu uhereye no munsi mumwimure muri rya tongo, mumutware muri rya tongo bacu bamutwara. Umwami ntawamubaza, nta demokrasi yari ihari ku bijyanye n'umwami. Nicyo gituma tawamubaza ngo ukora iki. Muri demokrasi ni honyine babaza umuntu ivyo akora, igituma bikora. Mu vyerekeye intwaro z'ubwami ntibabaza ngo uri kukora iki, babaza umwami. Nta radio ivuga igira commentaire ku vy'umwami yagize. Amen. Umwami ashinze ibintu nta wundi muntu aza kubaza, biba bishinzwe nyene. Praise God. Abantu Imana, iyi demokrasi mubona iri ngaha nyene muri iyi si. Mw'iyi si ndiko ndababwira tubamwe twe turabami, nta demokrasi iriyo. Nicyo gituma bita tubwira ngo muraba president n'abaherezi. Nitubwira gutyo. Itubwira ngo murabami n'abaherezi. Amen. Kubera uri umwami bisigura ngo ivyo ukora hajya nta ukubaza. Satani niyo kubwira ngo kubera iki. Je nicyo gituma rimwe na rimwe umudayimoni ntamwemera ko mbaza ibibazo byinshi, kuko nituri muri demokrasi. Ndiko ndamusenda. Nituri ahantu tunegosha ngo uri kubikora kubera iki, ngo ndajya hehe, ngo mbwira handi njya, uraza kwimenya iyo ujya, kuko nituri ahantu ho kunegosha na wewe. Je ndi umwami over you, ndi umwami hejuru yawe. Haleluya. Rero kwigarukana ku murongo w'inyuma niko gupfa nyene. Hariho n'ishengero twagumye, ibintu bikaza bigaponda, umuroza akaza agagukindira kuryamye hejuru ku nzu, nta soni. Akarara ijoro ryose akinda kandi akagenda neje akagaruka. Kubera iki? Wowe umushobora kuma wiyumvira ngo afise ububasha kubera utaricara mu ntebe yawe. Ugarutse mu ntebe yawe y'ubwami nta bubasha agira. Amena. Bona Imana, ahantu umwami adafashe autorite abandi bacha biha autorite. Niko bimeze. Umwami aticaye mu ntebe yo kuganza, abandi bantu bacha babaganza, bacha barondera ibanza bakaganza. Igituma Satani aganza ubuzima bw'abantu benshi kandi ari abana b'Imana biroroshe, nuko benshi bataragaruka mu kibanza cyabo hama bashobore kuganzanya na Kristo muri ubwo bwami. Jero ndagomba kugufasha kino gitondo, ndagomba kugufasha kino kintu. Mwumvirize ikintu bavuze ngo ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Apana amaboko y'umwami, apana amasase y'umwami, ijambo ryiwe riri n'ububasha. Bisigura ngo ugukomera k'umwami guhagaze mu majambo avuga. Umwami kimwe mu bintu bamwigisha, nimba ariyo diplomasi wabigisha umwami, kimwe mu bintu bamwigisha umwami nukutavuga ibintu bisunitswe n'umuyaga. Umwami kimwe mu bintu bamukuramwo nukutavuga ibintu utiyumviriye ko neza. Umwami kirazira kwavuga ngo nariko ndajokinga. Umwami ntashobora gukoresha iyo mvugo. Umwami ntashobora kuvuga ngo napfuye kuvuga. Umwami ntapfa kuvuga.
kuko ibyo avuze byose bishyirwa mu ngiro. Ibyo avuze byose ni itegeko rishinzwe, azopfuma agaruka kujyanira muga ryashinzwe. Ariko mwisi mwemu ndiko ndawuremerezi amajambo yawe, nimba wemera kuri umwami umenye ko n'ijambo ryawe rifite ububasha. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Uvuze ngo Pastor jewe ahakundavye, urumva ko nkomeye, urumva ko mfise ububasha. Arabana isi yamereye nabi rica ku buryo nk'ubu ndiko ndavuga amajambo avuga ati niwivugire sha ikiriti here tugende. Hatariko je uribaza ko mfise ububasha. Nyumviriza, sivyo nibaza, nivyo nasomye. Bibiliya tuvuga ngo turabani niki n'abaherezi, kandi ijambo ry'umwami riri hagize iki, hari ububasha, kandi nta umubaza ngo ukora iki. Akayo ndagakunda ko mwisi nkemu muri isi boneka ikintu cyose ndiko ndakora meme nirishengero hari amategeko ambaza ngo uri gukora iki. Muga mwisi nkemu nta umbaza ngo uri gukora iki. Ibyo ushinze birashingwa atahandi bibanje kurabwa. Iri sifi gusa ko binyura bihuye n'umutima w'umwami. Haleluya. Ibyo ushinguye birashingurwa. Somera Yeremiya 1:9. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Ndasenga Imana igukore ku munwa no munsi. Amen. Uhoraho aramparira etenshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Ibaze Yeremiya, Imana ntiyashira ibindi, muga ivuga ngo reka nshira ijambo ryanje mu kanwa kawe. Yari muhaye ikikoresho gikomeye. Ndakubwira igituma. Raba uyu munsi ngo shizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abandi. Murabe. Imana ifise umuntu ishaka ko agira ubushobozi ku mahanga, hama ishishira ijambo mu kanwa kiwe. Kugira ubushobozi ku bihugu, ikintu wumva wowe mpano kushira ijambo mu kanwa. Bandanye isome. Raba uyu munsi ngo shizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura. Imana ishaka umuntu azorandura ibintu, nga ikintu muhaye ishize ijambo mu kanwa kiwe. Ishaka umuntu azosangangura, ahonye, akomvomvora ibintu. Imana mu kumwekipa, mu kumuha ibikoresho, icishira ijambo mu kanwa kiwe. Ikimubwira ngo mejeje gushira ijambo mu kanwa kawe cyugenda ndahejeje. Ati none iri jambo mpaye nzorikoresha iki? Biroroshe. Izogufasha kuganza, rizogufasha kugandura, rizogufasha gusangangura, rizogufasha guhonya, rizogufasha gukomvomvora. Mana nage wari kumpa ibindi bintu ateka umuntu jewe nkunze ndamuha ijambo nkarishira mu kanwa kiwe. Umuntu ushaka ko azoganza arandura ibintu abikomvomvore, Imana nta kindi muha, ishira ijambo mu kanwa kiwe, ikakimubwira ngo genda uhonye, genda ukomvomvore, genda urandure. Yeremiya abajije Imana ati none gamana nzobigira gute? Ati bizoba byoroshye cyane, niwashika hariya uzovuge, niwavuga bimwe bizohona, niwavuga ibindi bizoranduka, niwavuga ibindi bizokomvomvoka. Haleluya. Urazi ko atajambo na rimwe uvuga ribure impact mu isi nkemo, rimwe ryonyene nishoboka. Uvuze ijambo impact aho nyene mu isi nkemo. Hari ibiriko birahona, hari ibiriko biraranduka, hari ibiriko birakomvomvoka. Haleluya. Proverbe 18:20. Thank you, Jesus. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Ugomba
ugomba gupfa vuga urupfu. Ntuzobura uwa mbere amajambo yishe yama yisha abantu. Ugomba kwica mariage yawe gumuvuga urupfu kuri mariage yawe. Urupfu nurondera umugozi gumuvuga gusa urupfu. Amen. Reka abantu biyahuza umugozi gusa n'amajambo abantu barayiyahuza. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Ushaka gupfa biroroshe gumuvuga urupfu. Ushaka imiryango kiguma yiyugara gumuvuga. Urupfu ruri ku rurimi, uri kuravuga, uri kurapfa, uri kuravuga, uri kurakira. Ninyo muri ivyo bibiri. Igihe cyose uguruye umunwa uriyishe cyangwa urikijije ni bibiri. Igihe cyose uguruye umunwa urisha umwana wawe cyangwa uramukijije. Igihe cyose uguruye umunwa ugatumbereza kuri business yawe urisha iyo business cyangwa urayikijije. Igihe cyose uguruye umunwa uvuga ku magara yawe ayo magara yawe urayishe cyangwa urayakijije mwo kimwe. Igihe cyose uguruye umunwa uvuga kuri iki gihugu uri kuracica cyangwa uri kuragikiza. Igihe cyose uguruye umunwa uri kuravuga kuri situation kanaka iri mu buzima bwawe uri kurayica cyangwa uri kurayikiza. Nta gihe na kimwe ugurura umunwa hareke kuvayo urupfu cyangwa ubuzima na rimwe. Biri mu bubasha bw'ururimi, biri mu bubasha bw'ururimi, urupfu n'ubuzima mu bubasha bw'ururimi. Ndabona abantu batanguye kugira ubwoba, abana babo bishe, akazi kabo karembye kubera bakishe. Oya nkurikirana gusa ngo ndakwereka ingene dusubiza ubuzima ivyapfuye. Amen. Mugabo ubanze wumve, inshuti yanjye ubanze wumve. Ntushoboye kopera mu isi imwe udatahura igikorwa cy'ururimi. Bibiliya ivuga ngo reka ndahacishe dusenga. Genda muri Yakobo 3 hera ku murongo wa 2. Kuko twese dutsitara muri vyinshi. Kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyo avuga. Umuntu adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye gose. Mwumvirize. Gutsitara bivana n'ivyo uvuga. Yavuze ngo umuntu adatsitara mu vyo avuga ntazotsitara no mu bindi. Ngo umuntu atsitara mu vyo avuga azotsitara no muri vyinshi. Amen. Kuko twese dutsitara muri vyinshi, umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye gose. Murani majambo gutsitara muri vyinshi bivana n'ivyo uvuga. Kuko umuntu wewe atunganye gose, umuntu adatsitara mu vyo avuga uwo aratunganye gose. Haleluya. Aha, aba ari umuntu atunganye gose ashobora nagakunze vraiment ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Ibaze ko mu majambo yawe ushoboye kuganza n'umubiri wawe wose. Amen. Ati pasa gute ndakubwira. Mwemera yanyigishije akantu kare nifuza kugusigurira. Satani ngena detruize ubuzima bw'abantu ubundi abusambura atababwiye ko ari we karabusambura. Satani arashoboye gusambura ubuzima bw'umuntu akaguma mwumvisha ko ari we karabusambura nyene. Uwo muntu nyene we karabusambura. Kubera iki? Urazi ivyo agira? Ubundi nta kintu na kimwe kiba mu buzima bw'umuntu atabanje kuciyumvira cyangwa atabanje kugikunda ngo agishake giciye mu ma emotion yiwe. Rero ivyo agira atera ama emotion, agatera ivyiyumviro by'abantu, hama umuntu akumva kunza ibintu, hama akabikora. Mbwa uko gukunda suku wiwe ni Satani yamuteye gukunda ivyo bintu. Hama yaheze kugira ivyo bintu akavuga ati ni wewe nyene ubigize. Mbwa realite yateye ama emotion yiwe, atera ivyiyumviro vyiwe, hama uwo muntu arakora ivyo bintu kanaka. Mbwa rero hano ndondera saho bandanye gatonye.
iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire duhindukiza n'imibiri yayo yose. Ifarasi murayizi cheval ijya amafarasi mubona ntapfa kugenda ijya ugiye kuyibwira gutya ngo genda ntiyo genda. Ifarasi ngene igenda bayishira umugozi ngaha mu kanwa, ha mujya mugozi bawukatishije iburyo ikikatira iburyo, hari ukuntu bawubwira ikamenya ko ari kugenda, hari ukuntu bawubwira ikamenya ko ari gukata. Muriko murabibona musi baciye baduha kandi karorero, baciye batubwira ngo niko n'amato ameze. Kandi raba n'amato naho yoba manini ate agakubebwa n'umuyaga uhuta cyane, ingafe n'ahari nto cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. Ubwato kugira bugende y'abatumbereza bashaka bakoresha ikintu bita ingafe. Ntushoboye gutora ubwato ngo buterere mu mazi hamubwiye ngo tuzohurira mu Rumonge, ntibikunda. Mugabo ugomba ku bwato muzohurira mu Rumonge ubuja mugatora ingafe hamukagendura urasoza urakatisha n'ingafe. Ingafe hari ibintu bibirigira, iri kurasoza ikreya movement, donc ubwato bukagenda imbere. Hama ariko kandi akoresheje ingafe arashobora gukata. Ingafe ni ituma ihangana n'imipfunda n'imiyaga ibiri mu kiyaga kubera ingafe. Ubwato butagira ingafe uwo busanga ahantu umuyaga wifuza apana nyerebwo yifuza. Rero ndashaka gufasha iki ibi byose kubereka bivuze bandanye usome gatonya. N'ururimi niko ruri n'urugingo rutonya. Iki rero nico rero gikomeye ngo n'ururimi niko ruri, ururimi niko ruri. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo ururimi rukora nka vya bindi umugozi ukora mu kanwa k'ifarasi. Ururimi rukora kandi nka vya bindi ingafi ikora ku bwato. Ururimi none rukora iki? Ururimi rutuma ubuzima bw'umuntu bupfa canke bukira, buzama canke buzamuka, buja imbere canke buja inyuma. Ururimi, haleluya. Naho ryoba rinini rite, umviriza, raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake. Ururimi kingwe kindi kintu rukora ngo rushoboye kudomeka n'ishamba ryose. Akantu kambabaje rero kari munsi cyane, manuka gatonya ku murongo wa nyuma, umviriza ngo nago ruba rwadometswe na Gehenomu. Bwabundi ibintu bivuga ku rurimi, ibintu abantu bavuga vyose nibiva kuri bo. Hari gihe baba badometswe, ijambo bavuga kudomekwa zivuga ngo baba basunitswe na Gehenomu, baba basunitswe na Satani. Satani yakadetruiza ubuzima bw'umuntu, ikintu cyambere akora amuha ivyo kuvuga bitandukanye n'ukuri. Ubuzima bw'abantu ani asamburira abantu, ani ubuzima bw'abantu busamburika, akuzana ahantu muri situation isanzwe wigeze gucamo kandi uzosohoka ugatangura kwatura ati turapfuye turageseye birabaye. Ubwo nyene buryo urwo rurimi rwawe rwadometswe na Gehenomu. Iyo sinzi ibintu vyo biko biraba mbwa ivyo byose abagamije kudomeka ururimi rwawe kugira ururimi rwawe ruvuge contre ubuzima bwawe canke ivyo uri kurakora. Arabizi ko ari wo muryango wonyene asigaranye kugira ashobore kwinjira mu buzima bw'umuntu adetruize vyose. Umwami rero ururimi rwiwe rwadometswe na Gehenomu arisambura wenyene akimara. Mbwa umwami yatahuye ko ururimi rwiwe ari ururimi rw'umwami kandi ruvuga umuco. Bari mana uwo mwami arateye ubwoba, arashinga ibintu bigashingwa, agashingura ibindi bigashinguka. Hari igihe umuntu avuga ukabona ko yadometswe na Gehenomu. Sinzi ko murahura n'umuntu akavuga ukamengerana anointed, ukamenga arasizwe, akavuga ukabona amajambo agumaza, mugo kibaza ati none anointing iri kiramuvugisha gukivuye hehe? Bibiliya yatubwiye ngo yadometswe na Gehenomu, yahawe amajambo na Gehenomu. Kandi arazi by'abarondera. Mbe muramaze kubona ko atabantu bagwana gutyo nyene ngo bagwana.
hamwe si mwogwana mugabo ni kubera muteko muraterana amajambo. Iyo umuntu yagucanira amajambo neza akagucanira mugacanirana hari utamenya n'ingene ukuboko kwavuyeyo yagwanye. Kubera iki? Satani arabizi kugira keye intambara ahantu abanza kuzana amajambo. Hari imyaka imwe numviriza daire pana kereka mvuga ivyakira mugabo mvuga ivyubu. Hari igihe je mbona nk'amaposte y'abantu kuri Facebook cyangwa ahandi hantu nkaje mvuga ati uyu muntu ntavyazi mugari karakokeza intambara. Ntavyazi ururimi rwe rwadomeswe na Gehinomu ntavyazi. Kubera ijambo ryose rirekuwe riravyura ikintu mu muntu, rirasiga ibintu mu muntu. Nico gituma ngomba kubafasha. Ntupermete ururimi rwawe ko rudomekwa na Gehinomu. Ntupermete ururimi rwawe ko ruhabwa amajambo kuvuga ibisunizwe na Gehinomu. Uzosanga ubuzima bwawe buguma usenga cyane mugabo ukoroka gose, usenga cyane mugabo ukoroka cyane kubera ururimi rwawe rwadomeswe na Gehinomu. Vuga ati ndi umwami ndagarutse ku ntebe yanje yo kuganza, ndanse amajambo y'intege nke ava mu kanwa kanje, ndase amajambo y'ubupfu ava mu kanwa kanje, ndase amajambo yo kutizera ava mu kanwa kanje mu izina rya Yesu, amena. Tugira dusenge nk'abami, tugira dusenge nk'abami. Iyo turiko turasenga rero umuntu ashobora gusenga ukumva ko afite comprehension ko ari umwami, cyane ukumva ko ari karasenga ko adafite comprehension ko ari umwami. Amen. Umugabo umwe yarirukanye dayimoni, arayirukana iranka imubwira ati zugenda, ararakara ngo muvemwe wambwawe. Arimba tereka shiremwe ibituzi kugira ndabe ko yogenda. Mwi dayimoni yirukanwa n'ibituzi. Dayimoni yirukanwa n'umuntu afise gutahura. Reka ndabwira Imana, murazi ko dayimoni nyinshi zitirukanwa n'ubushobozi, zirukanwa n'umuntu afise gutahura. Ndinde hagaze imbere y'iki kintu naco ni giki, idayimoni iri kuri ha iyihe. Amen. Iri kuri ha iyihe mu vyereke busumbasumbane je nayo dusumbasumbana gute. Ivyo birakwiye kugira ngo uyitegeke yemere. Idayimoni yashaka kudetekta gutahura ufise wewe. Amen. Hari nuzi kumva ko karayinginga none ni wo muvamwe ubona ko turushe kuva twavugiye. Idayimoni nikorera ku masande, nikorera ngo urababaye ngo warushe oyaye, ahubwo ikivuga ati uyu muntu niyiyizi ntazi n'icyari, ahubwo reka uravye nawe yagusumira. None habiki ndatahura, je ndafise gutahura. Directeur abwiye Imosi, abwiye Mwankadrere ati jihariya ndafise gutahura. Ni kibazo cy'ubusumbasumbane, nashiye kumubwira ngo no, amubwiye no yemera ibihano bikurikira. Mumbwire amen. Ni kibazo cy'ubusumbasumbane. Alo mwisi imwe udatahura ubusumbasumbane bw'ibintu uzokwa muri mu victime. Ndashaka rero nzane ukugutahura muri wewe n'ibintu vyose vyakuzingamitse vyose. Ari ngombe ninje nahandi hantu. Urabizi ko atangwara nimwe yova mu mubiri wawe udatahura ko icyambere wewe uyisumba uyitegetse yumva, canke nawe umuntu ekara gusengera ayisumba ayitegetse iza kumva. Biravana n'ukungene utahura ko n'ikintu mu izina rya Yesu kiraza kumva. Amen. Bwana Yesu yavuze ngo nimugende, yaduhaye autority ati nimugende
mukize abagwaye, nimugende musende abadayimoni, nimugende muvuge ubutumwa bwiza, nimugende muzura abapfuye. Yaguhaye autorite. Iyo autorite rero yikoreshe. Nga ikoreshwa gute? Niko tuyiribera. Uyiriberesha amajambo. Umukristo atize ishuri ryo kuvuga yamara mu victim igihe cyose. Vuga ati ndumwami. Vuga ati mpemu y'umwami iri kuri jewe. Nasizwe amavuta y'abami mu izina rya Yesu. Narasizwe amavuta y'abami. Ndumwami kandi mu gihugu canje nta demokrasi ihari. Ibyo shinze birashingwa, ibyo shinguye birashinguka mu izina rya Yesu. Amena.